Kwigerezo rya gatanu gitugutu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umwigisha ku isi yose. Murano makuru uko umwuga wo kwigisha wifashe mu Burundi twabibateguriye. Ikiza COVID-19 kiragisibije amashuri afise uburaro. Abanyeshuri 15 bo kuri lycée ya Kanyinya mu ntara ya Kirundo baratowe ico kiza mwisekeza yo gupima ryatanguye mu ndwi heze. Muravyumva nivyo murano makuru. Nayo mu bijanye n'impunzi, ihohoterwa ry'impunzi z'abarundi mu gihugu kibanyi ca Tanzania rirabandanya. Bamwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi Nyarugusu ntibatahura ingene abarongoye iyo kambi bariko barababuza gutahukana amatungo yabo mu Burundi. Mukanya tuza kubabwira idonido ryano makuru kazi. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Turongeye kubaramutsa. Kwigenekerezo rya gatanu gitugutu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha. Ni umunsi washizweho mu ntumbero yo guhimiriza abantu kamaro n'uruhara abigisha bafise mu iterambere n'indero rusangi ry'igihugu. Icivugo c'uno mwaka akaba ari abarimu umushinge mu kunagura indero. Reka tubaze idonido Beni Akserakana. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha uhimbazwa kuva mu mwaka w'1994 hari mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano y'inama yari yabaye mu mwaka w'1966 hagati y'ishirahamwe mpuzamakungu iraba ivyerekeye abakozi n'akazi OIT hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO iraba ibijanye n'indero n'ubuhinga. Muri iyo nama bari barabiye hamwe ingene abigisha bafashwe mu kazi kabo ka misi yose, ivyo barekuriwe n'ivyo basabwa vyose, tutibagiye amategeko agenga ingene baronka akazi n'ingene bakarangura. Amashirahamwe mpuzamakungu UNESCO, UNICEF, OIT arahuza ku ciyumviro c'uko umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha atari akaryo konyene ko kubashimira ku kazi gakomeye bakora, ahubwo ayo mashirahamwe mpuzamakungu asaba ashimitse amareta gukora ibishoboka vyose mu gushiraho imigambi yo korohereza abo bigisha mu kazi kabo ka misi yose. Ivyo ngo vyotuma nabo bitanga gusumba akanovera k'inyigisho nako kaca kisununura. Icivugo ngenderwako c'uyu mwaka ngo nuko abigisha boba inkingi mu kunagura indero. Muri iki gihe haheze umwaka n'igice amakungu yugarijwe n'ikiza ca COVID-19, ubu munsi mpuzamakungu wahariwe abigisha uyu mwaka w'2021 inguvu zidasanzwe ngo zikwiye gukoreshwa mu gushigikira abigisha kugira ngo bashobore kunagura igisata c'indero gisa n'icazingamitswe n'ico kiza ca COVID-19. Bisabwa ko mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu abantu bokwerekana ingaruka mbi z'ico kiza mu vyerekeye indero mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vyatewe n'iki kiza mu gisata c'indero. Bokoba n'akaryo ko gusaba ko hoshigwaho imigabo n'imigambi kugira ngo umwarimu wese aguma ahabwa icubahiro aho hose ari mu kazi kiwe. Arakoze Beni Akserakana. Abarimu barahamagarirwa rero kudahara mu gikorwa cyo kunagura indero mu Burundi naho bakora mu buryo butoroshe na gato. Ivyo biri mu rwandiko umuhari Map Burundi wandikiye abarimu. Map Burundi wereka abarimu ko bafise uruhara ntangere muri kazoza k'igihugu. Idonido reka tubibaze Jacob Sibomana. Muri iryo tangazo umuhari Map Burundi washize ahabona mu gihe hari haramutse himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwarimu. Uyu muhari urashimishwa n'igikorwa ntangere abarimu b'abarundi bakora mu kurangura umwuga wo kwigisha abana nabo bakora singorane zidasanzwe. Ubwo rwandiko ruvuga ko igihe cose haba hariko harahimbazwa umunsi w'abarimu abategetsi bama bagaruka ku ngorane z'abarimu ariko ntizitorerwe umuti. Muri izo ngorane hari ruhande y'abana biga mu buryo budashimishije nko kwiga bicaye hasi, abarimu nabo baba bahanzwe n'ibibazo bijanye no kubaho kwa misi yose. Map Burundi ikabona ko kazoza k'igihugu kazova kuco abarimu bazoba bubatse uyu munsi. Uyu muhari ugasaba abarimu naho bari mu ngorane kugumana ubuntu n'iteka. Mumenya ko uyu muhari mu migambi yabo unyamukuru utegekanya ko Burundi ushira imbere indero.
umunsi wahariwe umwigisha ushitse mu gihe bitoroshe kubwo runani uharanira abarundi kuba intungane RCP abigisha ngo bugarijwe n'ibibazo vyinshi harimwo no kudahabwa agaciro nka mbere kubwa Gervais Nibigira cegera curongoye ubwo runani muno munsi ntiwarukwiye kubo gukeza abigisha gusa ahubwo warukwiye kuba akaryo ko gusaba leta yuko yobashigikira mu vyankenerwa vyose kugira ngo abakurako ubumenyi baze kubuhabwa n'abigisha bakarorero kurikira Gervais Nibigira. Bwa mbere umuntu abanza gukeza abigisha uyu munsi uravye imyaka yagiye ihera nuko hagiye haba ibihinduka uravye nyine umwigisha yafatwa aho hambere nyine afashe uwo munsi ubona ko hariho ibyagiye bihinduka kubera cyane bijanye n'uburyo bibiraka nyine umwigisha umunsi afatwa hasanzwe abaye kera umwigisha wasanga ari umuntu w'itekerezo haba mu nyifato canke haba no mu ngendo bashaka kubera abantu bose babona yuko ari umuntu afitiye akamaro igihugu ku buryo wasanga no mu kibano ari bo benshi bafata ko karero aravye nyine yava yifata ha mu nyambaro ikabashaka basanga n'umuntu ashobora kuronka inzu yiwe abamwe ariko uyu munsi rero ibintu byagiye biza byatituka bijanye n'ibihe igihugu caciyemo aho usanga uyu munsi rero umwigisha umunsi akora akazi mu bihe bidasanzwe kubera kubura uburyo kubura ibikoresho rero uyu munsi bagana yuko boronka uburyo gashahara kisununuye hama kandi bagahabwa ikibanza nk'icyo hambere hamwe kandi nuko hoba kuvangura ibijanye na politike n'umwuga wo kwigisha beke usanga kesho uyu munsi hariho kuvanga ibya politike n'ivyo umwuga wo kwigisha munibutse yuko kandi umwigisha cyangwa umuyobozi w'ishuri ni kibanza c'ubuhinga si kibanza ca politike rero kugira ngo tuze turonke ugwaruka ejo bundi tuzoraga igihugu cacu nuko umwigisha habwe kibanza ciwe kibanza kimubereye akaronka uburyo haba mu bikoresho ikahaba no mu buryo kugira ngo abeho neza nakaryo kandi kuri urwo runani RCP wo gukebura bamwe mu bigisha batumurongo kugira ngo bisubireko bamenye ko bajejwe gutanga indero yabo bareze batajejwe nyabuna kuyititura n'ubu nyene dukurikire Gervais Nibigira. Uyu munsi wumvise amaraporo asogwa cyane n'abaraba bijanye n'inyigisho mu gihugu canke abaraba gateka kugwaruka k'abana uyu munsi hariho inyifato yadutse aho usanga abigisha umunsi bagoba izo baragiye ugasanga kenshi batanga amanota bijanye n'inyifato baba bageranye n'umwigisha haba kubasambanya haba kubaca amafaranga rero uyu munsi iyo nyifato yatesha agaciro abigisha nico bituma rero umunsi rero muri bahimpanuro abigisha cyane abo bataye umurongo ko bohindukira bagasubira kuba abigisha barezi aho kuza barenga amasezerano cyane amasezerano y'umukoresha umukoresha abafise ico ayakeneye kumwigisha naco nikiye nuko aronka kanovera mu ndero hama kandi n'indero hamwe n'uko umunsi baba kandi abigisha bagenzi babo bantu usanga bataye indero yuko uza bahanurana hama cyane bakaza barabashengiza babashira habona uwo ya Gervais Nibigira icegera c'urongo runani RCP tumira amate mu kanya duce tubandanya amakuru twabateguriye. Inzamba tuje mu gisata c'amagara y'abantu abanyeshuri barenga 15 biga kuri lise ya Kanyinya muri komine n'intara ya Kirundo baba mu buraro nibo batowe umugera wa COVID-19 guhera mu ndwi heze abo batowe uwo mugera inyuma y'ikiringo cababa ukwezi amashuri atanguye abanyeshure bakaba bari bategetswe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwinjira mu buraro ari uko berekanye urupapuro rwemeza yuko bipimishije umugera wa COVID-19 beke inkuru tuyibaze Trifine Kaniwabo. Abanyeshure ba mbere bagiye kugaragaza ko bagendana umugera wa COVID-19 guhera mu ntango y'indwi heze hamaze gukorwa ibipimo muri rusangi ku banyeshure bose guhera kuri uwa gatanu heze niyo ibitigiri by'abanyeshure bagwaye uwo mugera byashika kuri 16 nk'uko amakuru ava kuri lise Kanyinya bimenyesha amakuru mbere yemezwa nabo mu gisata c'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo abo banyeshure bose baba mu ndaro baciye bashigukwabo baca batangura imiti nk'uko ayo makuru nyene abandanya abivuga abatari bake baribaza ingene inyuma y'indwi zitatu gusa amashuri atanguye abanyeshuri bari mu ndaro bagwara uwo mugera mu gihe bavuye mu buruhuko bipimishije uwo mugera nk'uko byategetswe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
tubibutse ko haciye hafi amezi abiri intara ya Kirundo ivugwa mu ntara zari zibangamiwe n'ikiza c'umugera wa COVID-19 ariko muri kino gihe amakuru atangwa n'abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara akaba yemeza ko ibiharuro by'abandura uwo mugera byari byagabanutse. Trifine kandi wabo turamushimiye. Hari umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine ya Gatara y'intara ya Kayanza yafashwe n'abapolisi bambaye gisivile haraheze indwi zibiri zirenga. Abegereye umuryango wiwe basaba kumenyeshwa aho wabo yajanywe gufungirwa, bakavuga kandi ko bafise amakenga ku mutekano wiwe. Aho mu ntara ya Kayanza akaba havugwa uruhigi rudasanzwe ku banywanyi b'umugambwe CNL, aho hari abagera ku 10 bamaze igihe bapfunzwe. Ni inkuru ya Breze nije imbere. Uwo amaze indwi zibiri atawuzi ahafungiwe azwi ku izina rya Eric Ntunzwe n'Imana, akaba arongoye urwaruka rw'umugambwe SNL muri komine Gatara. Yahagaritswe n'abapolisi bambaye umwambaro wa gisivile ariko bafise inkoho zo mu bwoko bwa pistole nk'uko amasoko ya radio Inzamba muri komine Gatara avyemeza. Kubafatwa kugeza ubu abegereye umuryango wiwe ntibaramenya aho yoba afungiwe, bagasaba ko yorekugwa kuko ngo ataco azira. Uwitwa Eric niwe yafashwe n'igipolisi, abapolisi baje bambaye CGM mbwa bafise amapistole, amusanga yibereye ariko arivuna akanyota, baciye bamutwara ariko indwi zirenga ntituzi aho afungiwe n'ikidahari. Twasaba abantu bamufashe yuko bamureka kuko ntaco yagirizwa. Aho muri komine Gatara havugwa uruhigi rudasanzwe rwo kubanywanyi bo mugambwe SNL. Bivugwa ko hari abagera kuri 10 bafunzwe haraheza amezi abiri. Abegereye imiryango yabo bagasaba ko borekugwa kuko ataco bazira. Kubwabo ngo iyo baba bafise ivyo bazira baba baramaze kurenguka imbere ya sentare. N'abandi bakeneye bashikana 10 bo ku mutumba wa Kirenga banengeye komine Gatara, abanyamaze hafi amezi abiri bafunzwe ataco bagirizwa. Gushikiriza dusaba ubutegetsi, dusaba abajeje intwara ko barekura kuko ntacyo bagirizwa. Aho mu ntara ya Kayanza haravugwa kandi abigisha babiri, Benjamin Misago na Kome Bucumi bo mu makomine ya Muhanga na Gahombo, basanzwe nabo ari abanywanyi b'umugambwe SNL, babuzwe irengero kuva kuwa 24 no kuwa 25 Nyakanga uwu mwaka. Kuri ivyo bibazo vy'abo bantu bafungwa abandi bakabugwa irengero cane cane abo mu mugambwe SNL, uruganda rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Colonel Micisha hayo arongoye intara ya Kayanza hamwe n'abarongoye igipolisi muri iyo ntara ngo bagire ico babivuzeko. Uko komiseri Moise arakaza yigenza mu n'ikimenyetso c'uko mu Burundi higanje ukudahana ivyaha kuri bamwe bashigikiye ubutegetsi. Ivyo bishikirizwa na Pacifique Ninahazwe ari mu bahanira agateka ka muntu mu Burundi. Asigura ko iyo ntwazangabo mu gipolisi c'u Burundi adahengeshanya gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu aho agiye gukorera hose. Pacifique Ninahazwe akavuga ko ivyo bivuguruza ivy'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza mu nama ya ONU ko mu Burundi haranga ubutungane no kubahiriza agateka kazina muntu. Tumukurikire. Komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega amaze igihe kinini cyane ariko aravugwa mu bubisha butari buke bujanye no guhohotera ubuzima bw'abanyagihugu, aho yagiye araca mu makomine nka za Matana, yaraciye mu makomine ya Bujumbura Rirare, aragaruka hariya muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, ubu naho twumva ko ageze mu Kabezi. Ahantu hose agenda araca yama ariko aravugwa mu mabi atandukanye. Urahavugwa mu bijanye no gukubita abanyagihugu, urahavugwa mu bafashwe bakabugwa irengero, urahavugwa mu bapfungirwa ubusa, urahavugwa mu byo guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, ibi vya torture. Uraho kandi avugwa mbere no mu banyagihugu bagiye barapfa, ugasanga barafashwe bakaca bicwa. Ariko igitangaje komisere Moise arakaza ni ntakogwako. Ibivugwa biravugwa wakarengana. Ubu twumva ageze mu byo gukubita abasirikare, ukumva hirya no hino hari abo yakubise, hari abo yateye ubwoba. Ikintu cyonyine umuntu ashobora gukuramwo mu biba kuri Moise arakaza nuko ashigikiwe, nuko ivyo akora bifise ahantu bishigikiwe hakomeye mu nzego zo hejuru z'igihugu, kuko hariho bake bagiye barakora nk'ivyo yakoze twagiye turabona bishika bagahanwa. Ariko Moise kubona ari ntakogwako bisigura ko ashigikiwe cyane
nabo hejuru. Ikindi twovuga nuko Moise arakaza ari kimenyamenya cyo gutahana ibyaha biri mu Burundi kandi ko bivuguruza amajambo President Evariste Ndayishimiye yaheruka kuvugira imbere y'inama ya bose ya ONU aho yemeza ko ubutungane bw'u Burundi bukora kandi ko ivyo kubahiriza agati akazi na muntu mu Burundi atari kibazo kubera ko dufise ubutungane bukora neza bushobora guhana abahonyora agateka kazi na muntu. Kubona umuntu nka Moise arakaza atigeze ahanwa nico kimenyetso gikomeye c'ingene mu Burundi atazego vy'ukuri zubahiriza agateka kazi na muntu zihari. Tubibutse ko komiseri Moise arakaza batazira nyeganyega aherutse gutoteza umusirikare mu kumukubita amutera ubwoba ko ashobora no kumurasa bikijana. Dukubitire mu mpunzi naho bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania baridogera abarongoye iyo kambi ko babankira gutahukana amatungo yabo, ivyo ngo bikaba ari ihohoterwa mu yandi. Tukabishikirizwa n'urunani rw'amashirahamwe ahanira gateka k'impunzi ziri mu makambi CBDH Nkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka. Impunzi z'abarundi bari Nyarugusu bashaka gutaha mu gihugu c'amavuko babanza kwiyandikisha kugira ngo bashigwe ku rutonde baronke umwanya wo kwitunganya. Ariko kuva mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro izo mpunzi z'Inyarugusu zishaka gutaha zihura n'ikibazo cyo kubuzwa gutahana ibyo batunze byose. Uyu atwiganira ingene ababanyi biwe bagiye gutahana impamba zigizwe n'imfungurwa. Ndo mwamba banyi tubana ngo batatu bari bipfuje guhunguka itariki 21 z'ukwezi k'umunani mu 2021 ariko barankiwe kubatwarikwa imizigo yabo barondeye kugira ngo zo batunge mu gihe bashitse mu gihugu. Iyo mizigo yari igizwe n'ibigori hamwe n'ifu bahabwa n'ishirahamwe rijeje gutanga ifungurwa. Urongoye inkanda akaba yarabankiye yitwaje ko imizigo ari myinshi mu gihe abandi batwara n'isumba ivyo bari batwaye. Bakibaza ko ari akarenganya ko baragirizwa mu gihe bamwe mu bapolisi umwe babaka igiturire kinanirake 5 amafaranga akaba ari menshi atabo bayakura. Turasaba rero tuvugire abantu cyo kwengana basure batahe mu gihugu cyabo atari n'utwabo barondeye. Mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi ziri mu makambi CBDH bahamagarira abarongoye iyo kambi ya Nyarugusu gukurikiza amategeko y'ishirahamwe ryita y'impunzi ku isi HCR. Ayo mategeko arikurira impunzi gutahukana ikintu cyose kitari rusange. Twumvirize Leopold Sharangabo itegera c'urongoye urunani CBDH. Ibyo byo kwankirwa gutwarirwa imizigo y'impunzi twebwe turishira mu ihohoterwa kuko amategeko agenga HCR nta na rimwe yigera buza ko impunzi hari ibyo zisiga, ahubwo ziyitegeka ko igomba gutwara ibintu byose by'impunzi igasigaza ibintu byonyine bya rusangi impunzi bifise mugabo biba bizokoreshwa n'abandi bazoba baje canke bazoba basubiye muri iyo nzu aba yavuyemo. Ariko ibintu by'umuntu yirondereye uko biba bimeze kose HCR ibigomba gufasha kugira ngo umuntu ahungutse agenda bitwaye. Rero kubera ko muri Tanzania hasanzwe hari ibintu bizimbutse cyane bijanye n'ibyo gufungura, impunzi z'abantu ziragerageza zikigurira ibigori canke ibindi bintu byose zizi ko bitoroha kupfa kubona mu Burundi, gutyo kugira ngo bizobafashe bamaze gushika mu gihugu. Rero igitangaje igipolisi ca Tanzania kirabuza ko ivyo bintu babipakira bakavuga ngo ni byinshi kandi bitatezo gusigara kuko HCR ibifise itegeko ko igomba gutwara ibintu byose. Rero abo bapolisi bakaca banka ko bigenda ahanini uravye ugasanga ni kagatotezo ikindi naco ni ugushaka ibiturire. Rero twebwe dusaba HCR gukurikirana ivyo bintu kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe c'impunzi y'umurundi ibitahutse gisigara cyane ko abafise uburenganzira ko agenda bitwaye.
ikindi dusaba igipolisi ca Tanzania mbere na leta ya Tanzania muri rusangi kubahiriza impunzi zaba zisigaye zaba nizitashe kugira ngo umuntu wari wese yubahirize mu gateka kiyo kuko nimba iyo mpunzi yafashe ingingo kugira ngo izotahe itaja gusegereriza ahubwo ikifashisha ibintu yagiye yitahaniye nta mpamvu yuko igipolisi ca Tanzania gishobora kubankira gutwara ibintu byabo. Tukaba tutaronse uwurongoye ikambi Nyarugusu kugira ngo agire ico avuga kuri iyo myidogo y'impunzi z'abarundi. Dushimire mugenzi wacu Vanessa Muhiteka. Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi. Uruganda rwa Radio Inzamba rwabatoreje ano makuru sinogera nagwo ntarushimiye. Jean Marie Ndabashinze niwe mwari kumwe kuri micro naho butaha.